News. News. Yes, nacho wanze amwe na Fabilove turi kumwe n'abatumire bacu turi kumwe na hariya ni Pajo Patrick ni mumenyesha makuru asarongoye programme kuri radio RFM radio Fréquence Menya. Turagoye kaze Pajo. Bakoze cyane Raphaël Nyandwi, bakoze cyane BTV n'abakunzi ba BTV aho muri hose nizere ko mumeze neza namwe. Ego tumeze neza cyane igikorwa nyamukuru camuzanye ngaha turagira ko nk'abagiye bigisahira nuko ariko rategurwa turababwiye ku munsi mukuru wa Fête de la Musique munsi wejo no makuru yacu warayakurikiranye nuko ariko rategurwa radio Fréquence Menya bafadikanije n'umugambi Pasak igiteramo citiriwe umunsi mukuru w'umuzika biriko biragenda gute biteguye gute mu majambo make. Aho cyane Raphaël ni igiteramo gikomeye cyane ni ishira hamwe Menya Media abarundi bararizi abari ngamu cyo Bujumbura bari Menya Media yatanguye mu myaka ya za 1998 iza kumenyekana cyane mu myaka ya 2000 gushika ubu aho Menya Media yari nka maison de production irahinyanyura imiziki y'abaririmbi bitari bake yarakoze indirimbo za Farias ubwa mbere indirimbo za Niwanyemera indirimbo z'umugwi Kawaz harimo Sibyl n'abahoze bari mu mugwi Black is Black hariho imigwi ndakaranga ya Higa gira amahoro imigwi yatanguye kijya gihe imigwi yavuza la musique moderne cyangwa traditionnelle bakazizana mu buhinga novuga bwa none aho Jeremy ari ba producteur ba mbere b'abarundi bagerageje gukora kuri uwo mudiho w'ikirundi bakawuzana umudiho novuga ubu aho ushobora kuryorera ugutwe n'umunyamahanga yumva agakunda umudiho cyangwa umuziki w'ikirundi. Rero Menya Media yahavuye ikura gushikaho ubwa mbere yakoze imigambi itari mike ariko kizana cyo bita radio RFM. Radio RFM rero ni imwe mu migambi ya Menya Media ariko rero yafise ubundi mugambi bita Pasak ni projet d'appui au secteur culturel financé par l'Union européenne. Rero bavuze bati kuva umwaka w'2020 ugitangura umugambi niwo watanguye umunsi turi mwaka w'2022 imyaka umwaka ugira kabiri turiko kuraza ariko turafise undi mwaka uri imbere aho bihaye imigambi bazokora imigambi mu kiringo cy'imyaka 3. Rero Pasak Burundi ivuga iti reka dutegura igiteramo gikomeye kizohuza abaririmbyi batari baririmbyi baronse novuga amahugurwa cyangwa ama formation muri Pasak ariko kandi n'abaronse ma formation muri Pasak ko Pasak isanzwe ifasha cyane ishigikira imigambi y'abaririmbyi ikabaherekeza ikabaha amahugurwa ama formation hariho ibyo kwituganyiriza imigambi bijanye n'imico n'akaranga hariho gukurikirana ugutunganywa kubiteramo gutunganya amalabel yabo cyo bita amalebo mu Cyongereza hariho gutunganya amakariyere y'aba artist kumenya kwidandaza ku isoko ryaho bari no ku isoko mpuzamakungu hariho kubaherekeza mu migambi yo kwitunganiriza imigambi mu bikorwa byabo bya misozi by'umuziki rero kandi n'ibindi byose biri mu bisata by'imico n'akaranga rero kandi kubarungika kurondera gukarisha ubwenge hanze hari aba artiste b'abarundi bamaze kuja Dakar muri festival iba biennale iba Dakar muri Senegal hari bamaze kuja muri Mali hari abazoja mu gihugu ca Maroc muri umwaka bidahindutse ko bari kugenda mu mwaka uheze kubera covid ntibabaye bakigenda muri abo rero hari abantu muzi baririmbyi muzi hari abanyabuhinga benshi muzi hari nka Kanderi Karine asanzwe ahingura amatableau akorerwa mu mazu agashariza amadekoro mu mazu mu mabiro atandukanye hari abakora amasinema bafata amasanamu abaproducteur mu majwi n'ubu ndababwira rero formation iri kwiraba yatangiye ku munsi wa Mungu heze izohera ku munsi wa gatanu aho uzoronka ama certificat baramaze kwigisha mu bijanye n'ama série TV bamaze kwigisha mu bitari byike bijanye na secteur culturel. Rero ikintu nyamukuru Pasak ivuga ati uno munsi tugiye dukore ni itariki 24 aho rero hazoba cyo bita uvuga ku banyamuziki ni isabukuru y'umuziki je sibona gusa ngo ni fete usanga ari akantu gato ariko nshaka tuvuga twocagwa ni isabukuru ariko kubera isi
imaze kumenya ko ari fete reka twite fete ntitwohindura uno munsi ngo na Fabilove na Page bagira bahindure fete bayite festival ariko je muravuga none fete si festivité festival si festivité usanga ari ni fete nyine ni festivité festival alors rero bazariko ko ni muri iyo ntumbero Pasaka ivuga iti reka baririmbyi b'abarundi harimo uwitwa Strict Bangi harimo Vivi Muyomba harimo Satbi harimo Estanish harimo Belize harimo Serge Le Griot abagira slam harimo na Dino Dogitega indangakaranga inatana n'abagumyabanga bazoba bari ngaho kugira ngo baryohere abantu uwo munsi hamwe na Fabilove namwe bagiye nabo nyene azoba ari ku tariki 24 ngaho kuri departement ni hafi naho yaha BTV rero nuvuga ko Pasaka bivuga iti abarundi bose nibaze abanyamuziki bose nibaze twiginane tugehegwe kuri uwo munsi zoba ari gitaramo kwinjira bimeze gute kwinjira ni kubuntu rafu kwinjira ni kubuntu ariko turaba ariko tumviriza kwinjira ni kubuntu nta mafaranga asabwa ni wowe gusa niwo mutima wo gukunda abanyamuziki gukunda karanga gutumigwa kuza kuryoherwa n'abakunzi b'umuziki kuryoherwa n'abandi bartiste ushobora gusanga uri umugenzi wa Fabilove ariko utari umugenzi wa Satbi ushobora gusanga uri umugenzi wa Satbi utari umugenzi wa Vivi Vianney ushobora kuba utari Vivi Muyomba uri umugenzi wa Strict Bangi canke wa Estanish canke abesho aho bose mwese mugatumiwe kuryoherwa ko hariho n'abantu novuga mutari muri aba muri ko murabona cyangwa ko murumva bazoba ari ngaho hariho nka Bravo Elvis ni umugitariste akomeye cyane azoba ari kuri band azoba aravuza guitar bass hariho witwa Imani azoba ari kuri piano hariho Big Bass azoba ari hajya n'abandi benshi bazoba ko yacoranga uyu munsi rero kuvuga ko itariki ya 24 itariki yo gusiba ko bizaba bikomeye cyane gusacha Bujumbura urakoze cyane Fabilove turi kumwe nawe ngaha muri kino kiganiro cyacu tumuramuse bwa mbere na mbere tumeze neza urakoze cyane yego tumeze bon abantu benshi bamuzi Fabilove aramutsa abantu na flow navyaye boro vyanje yego okay Master Godzilla call me Doina Dinga Josina si Burundi gusa ni kontina Rap zavina kuri Fabilove nta kinya ni kirundi siki Zambia muri game abatoto kwa nyina muramwumva umwami wavina mu Burundi dumwe mu barapa mbega harundi ndangira kuri beat niho ndabafatira burutinya bwose ndabira nuzana ubwinyo nome navuga fyoto genovuna muracyarubwana ibi isi bikora benshi kwisigira nawe gira numve murahumba nije ndabaganza mwese yeyo Fabilove dakeshere biracitse ariko ndamuse abako baradukurikirana bose Fabilove the Keshan boy ari imbere yanyu ariko ivyo twaje kuvugagira mwamaze kuvyumva ariko birebire ngira araza kumbaza umuntu uze umenyesha amakuru nyira bishinzwe ego Fabilove umuririmbyi yigeze kuba umuririmbyi w'umwaka kuri radio frequence menya RFM urashobora kutugira mu ncamake kuba umuririmbyi w'umwaka muri radio RFM byagufashije gute visibility yiwawe yongerekanije gute muri uwo mwaka wose muri ico kiringo cyose icyamene na mbere no shima bon icyamene icyo ukora cyose uri umuririmbyi w'umwaka donc baragipromotinga ku rwego rwiza donc nawe uvuga ati ndafise fete ya anniversaire donc barabivuga urumva donc abari muhira bari iwawe ikindi naco urashobora gutunganya ibiteramo vy'iwawe ku giti cy'iwawe bakagira nuze promotion ikindi naco ibikorwa vy'iwawe barakurikirana time by time donc bakabishira ku nuze kuri promotion nziza so niyo ukoze ikiganiro baraguha umwanya ukwiye novuga kuvuga yuko batandukanya n'abandi mugabo novuga wowe uraba prioritaire so hanyuma ikindi naco novuga rero icyo nahungukiye uvuga donc ibikorwa vyawe bimaze guhabwa agaciro uva yuko bien sûr utegerezwa kuba hari ico ushobora kuhungukira hanyuma ikindi naco no ushobora kuvuga nuko nashoboye gukora ibiteramo vyinshi cyane gose novuga nkiri umuririmbyi w'umwaka kuri RFM niho nashoboye kuronka ibiteramo vyinshi cyane kuruta yindi minsi yose narakoze ibiteramo vyinshi cyane gose so rero kuko n'umuntu wese yashobora kuza yifuza ko dukorana igiteramo yabazi neza na neza yuko bitegerezwa kuvugwa kuri iyo radio donc si ukuvuga yuko bandonderera icyo gusa ariko
hariho ukuntu nyene wasanga nyene umuririmbyi donc hariho akarusho. Yego. Ubu rumwe mu bashoboye gutorwa kugira ngo bazoteramishe abarundi abakunzi b'umuziki kwigenekerezo rya 2024 kuri departement kubwawe wavyakiriye gute kuko ariyo nabandi baririmbyi menga babaye abaririmbyi b'umwaka atigeze baboneka kuri affiche kubwawe wavyakiriye gute? Bon, je navyakiriye neza cyane kuko nibaza ko uko biri kose ntitwari gukwigaho twese ngo bikunde. Donc kuba rero hariho abashoboye gutorwa hanyuma akagira abandi basigaye nta kundi ni nkuko nabo nyene hariho ivyo barabajyamo natwe ntitujemwo. Donc c'est ça, nibaza ko biba bigoye ko dushaka kubigendamo twese, ariko mugabo novuga yuko niteka kumuririmbyi niteka kumuririmbyi kuba barashoboye kushiramo, ariko kandi nuko banyizeye vyarampaye leson ko ari abantu bashobora kuba banyizeye cyane gose kuko kiya n'igiteramo kitashobora kujamwo umwana mutoya. So ni igiteramo nibaza ko byinshi ngira baraza kubivuga mu mwanya uzi, ariko nibaza ko nzotegerezwa kwerekana Fabilove wariwe kuko benshi barakunda kuvuga Fabilove ntituramubona live, Fabilove ntiturabona live music yiwe, ariko ndifuza yuko iyi vendredi bategerezwa kuzanya babone hip hop ngira nyene kuri live. So ndiko ndavugirizwa n'abamizisi umva rero yuko siko nahora ndabikora ku bindi biteramo, ari iki ndaciteguriye cyane kugira ngo juste ni fête de la musique. Turashaka rero kwerekana yuko turiko turayicelebra neza, rero tutegerezwa kwerekana ivyo tutari bwerekane ibihe byinshi. So nivyo rero watubwiye ubwa mbere uzo gukora performing live kuri instrument uririmba ariko hip hop mu wa hip hop kubgawe ubona uriko ritegura neza amarepetition agenda neza, nta challenge wahuye nazo na cyane mu repetition kugira ngo kumbure bizoza ari resultat itandukanye na yindi to duha muri playback? Bon, novuga yuko amarepetition ariko agenda bien kandi bacyabandanya. Twebwe igitaramo kizoba vendredi, mugabo twebwe dukora amarepetition gushika jeudi. So repetition dukora suko zitandukanye nizo nahora nkora handi ngira baje wengura urabizi yuko nsanzwe fise n'imigwi y'abana nigisha ibintu vya hip hop. So rero twagirira ku bintu vy'ama instrument ngira murazi n'ugwaruka rumwe gwaje guhiganwa hariya muri vya bindi vya Cedric Bangi vya copyright voilà. So niho novuga yuko umupeti wanje yabaye wa gatatu mu baririmbyi bose bako barahigana very Chris. So yari competition igoye cyane gose aho abantu bari bazi kuririmba muga umurapera agashobora kuba wa gatatu. So novuga rero ijya experience ujya mwana yerekanye cyo wimvira rero jewe ndi novuga nka papa wiwe muntu uze muri music. So rero niho nzokwerekana rero experience sijyambere nanda bigeze mugabo usivye yuko ngiraho bizoba public kuruta hanyuma abantu babibona. Ego Pajo musanzwe muri mu bariko barategura kino gikorwa kizoba ku munsi wa gatanu, kumbure uko raraba côté technique imyiteguro iko ragenda neza ibintu bimeze gute ntagahaze icambere rero no munsi no mwaka mu migambi yose pasa kimaze gukora habariho bahinga amabaza bahinga bavuye hanze rava muri Mali baba muri mu Bubiligi bavuye muri Senegal bavuye muri Maroc barabaza hano aba expert bazi mu madomene baba bashaka kwigisha. Rero uno munsi uno mwaka muri côté technique cyane mu byekeye na son ko umuririmbyi bakeneye son bakeneye podium bakeneye production y'ibintu byose biba byiza. Rero kuri kino gitaramo hariho bwa mbere witwa Centric Maituku no mu Congolais asanzwe aba mu gihugu cya Senegal ahora azunguruka isi yamaze no kwandika igitabo gifise uvuga impapuro zishika zirenga 1000 kuri production y'umuziki cyane kuri son. Urumva kwandika igitabo cya volume ingana gutyo kuri sound gusa. Rero ari hano mu Burundi ariko arigisha aba producteur nka ba Amiri, ariko arigisha aba producteur nka ba Chris Bright, ariko arigisha n'abandi basanzwe bakora mu mashengero
mu bisata bitandukanye mu vyerekeye sound n'abantu Pasak yagize icyo navuga appel à candidature barapostila barakwiza ibikenewe ko baza kwiga Pasak iraraba isanga barabikwiye bashaka ati mwebwe mu hoteli ni muze kwiga rero muri abo bariko bariga harimo na Jeremy twavuze umuhinga umu expert mu bya production n'iby'amajwi asaze kandi akorera mu gihugu cy'ububirigi naho nyine ari ngamba ubundi ariko nabigisha rero abo bantu kuri côté technique n'abantu twebwe tuvuga tuti aba nta wundi muntu aza kubakorerako n'abanyeshuri bariko barigisha Amiri ego arabizi turabizi Big Bass arabizi ari hajya Amiri Pro ari hajya urumva abo bantu bose bari kumwe ngaho vuga ko ku munsi wa gatanu itariki 24 nta kibazo kuri sound nta kibazo kuri technique gihari nikimenyamenya rero ivyigwa bariko baravyigishwa harimo ama equipment akwiye kubwo ruganitse ama mixer asohora amajwi harimo kandi ama instrument musical ari harya n'abaririmbyi baraza bakora repetition aho nyene bakaraba ukuntu basidrik bangire bakora ama repetition ukuntu ba Fabilove Masterland bakora ama repetition bakaraba ukuntu abo Serge Maituku ukuntu Jeremy ariko arashiramo ama câble ariko araduza amason cyangwa gabanya ubuhinga bwose bwabo aba bajya abanyeshuri nabo bakaraba iyo repetition kuri kuragenda n'ukuntu bisohora amajwi bagira ama frequency bakaraba muri salle bigenda gute ahugaye bigenda gute ahuguruye ijwi rigenda gute rero ntawe jeri bazako ahubwo uwo munsi duhishije tuzobona byinshi byiza kandi so technique izoba imeze neza kino kubwira ngo gusa hazoba na live streaming bashobora kubikurikirana kuri page za Menya Media no kuri page za Pasak Burundi kuri social media bafise page Facebook bashobora kuzikurikirana kuko bizoba bikorera ikibiraho iyo concert yose kuva isaha 10 saa 4 z'ijoro bari kuberekana kandi amasanamu meza no kuri soko nziza kuvuga ko abo batekinisiye abo bahinga ntibashobora kwemera ko haza ibintu bitameze neza gutuma umuziki turi muri bya bindi umuziki w'Uburundi urabuze qualité mu image y'Uburundi urabuze qualité kiryoshe nuko turi kuri BTV televiziyo ifise qualité ifise image za qualité nk'ubu baza ko bari mu nzu mpiri wahabo badafise za televiziyo zidafise HD abo barago abishe HD sava rero novuga ko qualité ni inkingi ariko urabona nga n'amavuta uko urabona Fabilove uko urabona wewe uko urabona Page bibaza ko ni nkuko nyene kugira ngo ibintu bigendereze neza kandi dutumiye abantu bose kuza kuraba icyo giteramo ego mbega twabonye azobaho n'umu DJ Feelbite ni kuvuga azobaho ukwiryohera umuziki gucangacanga umuziki kugira ngo abantu bashobore kwiryohera nta kandi kabijya gategekanije hariho abaririmbyi d'abord abaririmbyi bazuririmba basaba aba artiste babuze basidi bandi bazuririmba uyu bazuririmba hip hop azoba Masterland Viviane Muyomba nabonye na Lina yari hano umugabo rero wa Lina avuye hano hazoba Estanish hazoba Belize umugwi Natana bazogira tradi moderne hazoba umurisho w'ingoma n'abagunyabanga nabonye bazotanga rero kandi rero hariho rero n'aba DJ uyu mu DJ Feelbite numwe mu bigeze kuronka ama formation ya Pasak bijanye no gutunganya ama label basanzwe bafise label yitwa Round Town DJs rero manager wabo ari muri labels ama management label mu bikorwa hari abantu bakurikira inyigisho nk'izo rero nawe nyine asubagaho ariko DJ ayura abantu avuza indirimbo z'abaririmbyi badahari z'abaririmbyi bandi b'abarundi cyangwa abanyamahanga tugihego rero kandi hazobaho n'ama exposition ko babahinga twavuga babahinga n'ababwire bafise ama œuvre d'art bashaka kwerekana ama tableau ivyo bintu by'amadekoro mu nzu izo ma instruments traditionnels ziri ngaho abo bantu bacafye abantu bagize impuzu z'ibiti ibyo bintu byose by'ibikoresho bya kera bishobora gutuma tuvaloriza la culture burundaise bizoba biri ngaho urashobora kubigura bashobora kuja kubiraba rero kazoba hari kandi n'imfungurwa n'ivyo kunywa uvuga ko rero byo kuryoherwa byose birahari urakoze cyane Fabilove abantu benshi bari baguheruka kera gato ma concert murazi ko siwe gusa n'abaririmbyi benshi bivanye n'ibihe twaciyemo bya COVID-19 abantu bitege Fabilove bameze gute kuri stage cyane na mbere cyo namaze kubabwira yuko tugira live music hanyuma ikiri naco benshi donc araho barabibaza ati peut-être yuko voice ya Fabilove
muri studio gira hariho ibindi bintu bamushiriramo nkeneye uko bazokumva live ijwi ry'iwanje so ikindi naco ni juste kubona ico bita gukoresha ntuze souffle donc hariho abaririmbyi kenshi bagiye muri studio uzosanga baterateranya utuntu bigatuma rero bagenda baribaza yuko twese abaririmbyi twunganisha ndakeneye rero yuko bazoza kuraba iyo munsi yuko ari no stop donc umuntu ashobora kuririmba umuraperi ashobora kuririmba akoresheje souffle zikwiye utangose hano umuntu tuzofata umwanya ukwiye aho ntaruhu n'abasegonda maze baguhendenga iminota ingahe 30 secondes ndazishika hanyuma juste ikindi naco navuga yuko ibindi je no shobora kubizeza nuko gusa twese tuzoba twaje twiteguye nta kindi novuga yuko gusa boza kuko bazoba ari no ku buntu bameme kwinjira rero nibaza ko niho dukeneye kubona hip hop y'u Burundi kujya bama bariko barayisuzugura bagira gutumenga nta gaciro bayiha bamwe ariko si bose nifuza yuko rero bazoze babone yuko ari igikorwa kigoye no gukora ko benshi bakunda kwibaza yuko rap ni ikintu ngo coroshe par contre rap iragoye cyane par rapport yiyo yindi midiho ariko ushatse kuvyorosha uraba umudiho woroshe mugabo ushatse vya bindi abantu bumva yuko hari ikintu wize bigusaba ingufu rero nivyo rero dushaka kwerekana yuko hip hop yo mu Burundi by'ukuri hariho abantu bashoboye kandi benshi barashoboye babizi kumbure inyuma ya kino giteramo abantu bitege Fabilove ameze gute ari hindi bigambi fise nyuma ya kino giteramo deja kuri no munota bagene kuri YouTube hari indirimbo nasohoye yitwa King ikiri nshasha yari audio mugabo vuba très bientôt baraza kuronka noze video yayo hanyuma ikindi naco bonyitega ko nuko ndafise n'ibiteramo deja maze kugira gusinya muri no miss ibiteramo vyose nzobigendamo hanyuma ikindi naco ni EP zochisohoka mu nyuma gatoyi zobigizwe n'indirimbo zitandatu hanyuma inyuma yaho kandi ibikorwa bibandanye ubu ico nemerera abafans nuko tutazosubira kandi gusubira guhagarika ko nako ndahagarika bivanye n'ivyo nakunda ko yego kumbure wobibutsa aho gusanga yaba ama platform mu ma social media thank you bon YouTube urashobora kugenda wandike Fabilove Kishan Boy Fabilove Kishan Boy hanyuma ugende Facebook Fabilove Kamirigado Fabilove da Kishan Boy urandonga urashobora kuja kuri Instagram Fabilove Kamirigado urashobora kuja kuri TikTok Fabilove Kishan Boy urashobora kuja kuri Twitter Fabilove Kishan Boy urashobora kuja ahariho hose ndonka ahanini kuri wanditse Fabilove shubona ibindi bikurikira byose Fabilove turagushimiye cyane ko nawashoboye kuza kumbure Pajo Patrick akajambo ko kurangiza na cyane ubibutsa ibikorwa nyamukuru ibikorwa nyamukuru ugambe nuko itariki ya 24 musi wa gatanu isaha 10 cy'iteramo kizagitanguye cy'abaririmbyi ariko kuva isaha 4 hazibari kwa byo bikorwa byo kwerekana ibyo bintu ndangakaranga everyday abartiste b'abarundi babaze guhingura abakoze bashobora kubisanga ngaho kuri département des sports na hahoze ubushikiranganje ugwarukanye mico kama ni akunda kubera amahiganwa ya basket ya Viva Basketball hajya barahabona ariko kandi gikomeye nuko abahinga bose aba artiste bose abari mu madomaine atandukanye bo menya ko Pasak Burundi yaje kugira ngo ibafashe ntihagire umuntu artiste yidoga ati sinarose formation sinamenye inyigisho aho ndazikura bijanye n'ibintu ndimo ruba ko bashobora kuja kuri page za Facebook bakandika Pasak Burundi hariho ama appel à candidature akunda kuba nk'ubu hariho biriko biraba bita datiranage ni appel à candidature ma projet ku migambi imigambi urozana umugambi wawe nawe utawufise urazana ufu nawe utoba wanditse ariko uwufise ukegera Pasak bakawukwandikira neza bakaraba koko ko utomoye kugira ngo bawushire
uyandi mahigana kuvuga ko ni imigambi rero bahayanisha imigambi wazana projet yawe ukapostila bagaselektiona babonye ko umugambi koko ubereye mu giti kimwe baba bakeneye bakagushiramo uronka amafaranga iyumvire Tarafa kuri lo ya mbere harimo ama euro ibihumbi 8 gushika ku bihumbi 10 umuhinga ukaronka ayo ma euro kugira ngo urangure umugambi wawe lo igira kabiri ni kuva kuri ku bihumbi 15 gushika kuri 20 vyama euro urumva ni menshi ayo mafaranga y'ibintu juste ayo 20 euro ni plus de 40 millions y'amarundi 10 euro ni plus de 30 millions y'amarundi umbere umugambi wawe pasaka irushimye ikawushira mu yindi migambi hameza kwa kompanya za kuapuya kuko biri financé par l'Union européenne kwa ugateza imbere imigambi yawe usanga ba artiste benshi ngaha barateye imbere bariko baratera imbere usanga bamwe bamaze kuronka amafaranga mu migambi nk'iyi bamaze barakora ama projet yabo usanga bariko barevura muri domaine culturel usanga bariko barakora ama video bafise ama maison de studio bariko barubaka ama label bafise ama librairie ama bibliothèque usanga ni muri iyo migambi pasaka ibahamagarira kugira ngo baronke ukuntu nyene biteza imbere kandi bateza imbere n'abandi rero pasaka bijyango yuguruye bashobora kuja kuri page za Facebook canke bagashira kwigo ca Menya Media aho gikwera ni avenue ni gisagara ca Bujumbura muri Media Bujumbura kuri avenue du Lac numero 7 ku biro bya pasaka hariho n'ikigo nyene ca Menya Media naho nyene abashaka kubamenya neza hari na radio RFM naho nyene bashobora kubaza akwereka aho pasaka ikorera kugira ngo uronke izo opportunité donc n'amahirwe baba baguhaye kugira ngo aba artiste bose biyepanuse baronka amahirwe kugira ngo impano zabo baziguze. Yego tubashimire cyane Pajo amwe na Fabilove bona mwashoboye kuza na cyane ni igiteramo kijanye na Fête de la Musique ni umunsi mukuru wo guhimbaza umuzika tubashimire cyane ko mwashoboye kuza. Ito tubashimiye cyane Raphael mu BTV tubabwira ati murakoze cyane ko turabonye kuko ari bonesha kuri entertainment. B News